Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu byahinduye isura ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndasubiramwo. Ibintu byahinduye isura ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Ndayishimiye amaze gutegeka ko abasirikare barenga 15,000 b'igihugu cy'u Burundi berekeza mu gace ka Uvira guhagarika M23. Mu gatondo k'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri abasirikare b'u Burundi barenga 15,000 binjiye muri Kivu y'Amajyepfo banyuze ku mupaka wa Gatumba. Amakuru aravuga yuko aba basirikare barongowe na General Hakizimana yari asanzwe arongoye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo mbere yuko bahunga imirwano bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero General Hakizimana n'abasirikare barenga 15,000 bamaze kwambuka umupaka w'u Burundi banyuze mu gace ka Gatumba. Ubungubu bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Baravuga yuko bagiye kurwanya M23 bakayibuza kwigarurira uyu mujyi wa Uvira wegeranye cyane n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, aba barwanyi bagakomeza bigarurira umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibintu byarakomeye cyane mu ntwaro ya General Ndayishimiye kuko arabibona neza ko abantu yise abanzi biwe ubungubu bamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo. Ku munsi w'ejo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi nibwo yategetse abasirikare b'u Burundi kuva ku mupaka wa Kamanyora nyuma yo kubona yuko M23 irimo kubarusha imbaraga, ndetse nyuma yo kubona yuko abasirikare benshi b'u Burundi bagiye bagwa ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Nyuma yuko M23 yigaruriye umupaka wa Kamanyora, General Neva yabonye ko ibintu bikomeye cyane. Yahise afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusaba General Prime Niyongabo kohereza abasirikare 15,000 mu mujyi wa Uvira. Aba basirikare bamaze kugera mu mujyi wa Uvira ndetse bafite intwaro zikomeye. Amasoko yacu aremeza ko aba basirikare batangiye kujabuka berekeza muri Uvira mu rukerera rw'igenekerezo rya 18. Amasoko yacu aherereye mu gace ka Gatumba aravuga ko yabonye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi. Bari bafite intwaro zikomeye kandi byagaragaraga yuko bambariye urugamba. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko aba basirikare bahawe misiyo imwe gusa: guhagarika M23 bakayibuza kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse no gukubita M23 bakayivana ku mupaka w'u Burundi. General Ndayishimiye arabibona neza ko ubutegetsi bwiwe bugeramiwe, ngo ntabwo rwose ari ibintu byiza ku butegetsi bwa CNDD FDD kuba bagiye guturana n'abarwanyi ba M23, kandi General Neva yaratanze abasirikare muri Kongo kugira ngo barwanye M23. Ubu rero General Neva arimo kurwana umuhenerezo agira ngo arebe ko M23 itakwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushinga ibitwaro bikomeye cyane ku misozi ikikije Kamanyora. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi baba bagiye kurasa kuri M23 bakagirasaho bari mu Burundi yo yibereye ku mupaka wa Kamanyora. Ibingibi rero ni ibintu bishobora guteza ibyago bikomeye cyane, ndetse amakuru amwe namwe aravuga ko abajenerali b'igihugu cy'u Burundi batangiye kuburira General Neva ko arimo gukwegera igihugu cy'u Burundi akarambaraye.
kurasa kuri M23 iri muri Kongo akayirasaho ari mu Burundi ngo biraba ari ugutumira bano barwanyi mu ntambara indani mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi babitunze neza ku barwanyi ba M23 muri Kamanyora. Ni nako bimeze ku mupaka wa Uvira. Hari ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi birimo kureba muri Kongo ngo byiteguye kurasa ku barwanyi ba M23. Inzobere mu bya gisirikare ziravuga ko iringiri ari ikosa rikomeye General Neva yabagiye gukora, ngo narasa kuri M23 akayirasaho ari mu Burundi akabarasaho mu gihugu cyabo muri Kongo, nta kabuza ngo araba batumiye kurwanira mu gihugu cy'u Burundi kandi intwaro yiwe ishobora gutembagazwa vuba na bwangu. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hari injyane mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye beruye rwose babwira General Neva ko arimo gukora ikosa rikomeye. Kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo ngo ryari ikosa rikomeye. Noneho kuba yashaka kurasa kuri M23 akayirasaho ari mu Burundi bo bari mu gihugu cyabo cya Kongo, iringiri ngo ni ikosa rya gisirikare kandi rishobora gukwegera abarundi akarambaraye. Amakuru atugeraho aravuga yuko General Neva ubungubu atarimo kumvikana na General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo avuga yuko abasirikare b'u Burundi bakwiye gucungera umutekano w'igihugu cyabo bari mu Burundi bagashinguka muri Kongo rwose bakagaruka ngaha mu Burundi. General Prime Niyongabo yagiye anabikora kenshi. Ku munsi w'ejo yasabye abasirikare b'u Burundi bari ku mupaka wa Kamanyora gukinjura bakagaruka mu Burundi. Ni ibintu ngo byarakaje General Evaristo Ndayishimiye. Amakuru aravuga ko hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya bino bihangange bibiri byo mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu General Neva aravuga yuko agomba kurwana umuhenerezo agahagarika M23 ngo nibitaba ibyo intwaro yiwe iratembagazwa kandi ngo M23 yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu kurungika abasirikare muri Kongo benshi mu basirikare bagaragaje ko batabishaka. General Neva yabarungitse yo ku nguvu za gisirikare. Amakuru aravuga yuko abasirikare barungitswe mu gace ka Uvira harimo abagerageje gutoroka ariko bagahagarikwa n'inzego z'igisirikare. Kugeza ubu ngubu abasirikare barenga 380 barafunzwe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi bagirizwa ko banze gukurikiza amabwiriza ya gisirikare. Ibingibi rero mu gisirikare babyita insubordination, no gusuzugura amabwiriza y'abagukuriye mu gisirikare. Amakuru rero aravuga ko abasirikare benshi bakomeje gutabwa mu mvuto baregwa insubordination, gusuzugura amabwiriza y'abarongoye igisirikare. Abasirikare barimo kwanga kujya kurwana muri Kongo bakavuga yuko badashobora kwita kuri songoye. Mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18 abasirikare 95 batawe mu mvuto kuko bari banze kurira amakamyo ngo bajye kurwana muri Kongo. Abagiyeyo nayo bagiye bavuga yuko ari amaburakindi ngo babuze icyo bakora bemera kujya gupfira muri Kongo nk'uko umwe mu basirikare yabibwiye uwo mu muryango wiwe ku gatelefone. Kugeza ubu turiko turavugana rero abasirikare b'u Burundi 15,000 bari muri Uvira baravuga ko bategereje M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko intare za Sarambwe nazo zirimo gukataza zerekeza mu gace ka Uvira. Amakuru ya nyuma arimo kungeraho aravuga ko bageze mu birometero 10 gusa berekeza mu mujyi wa Uvira. Nta kabuza rero urugamba rugiye kwambikana mu mujyi wa Uvira. Amakuru aremeza yuko abasirikare b'u Burundi bagiye guhangana na M23 mu buryo bukomeye. Ni mu gihe abasirikare b'u Burundi baburiye Perezida General Evaristo Ndayishimiye ko yabagiye guteza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Abigweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko General Neva nahangana na M23 akabarasaho agakoresha intwaro z'u Burundi akabarasaho ari mu Burundi. Nta kabuza izi nyeshyamba za General Makenga zizaba zifite uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi maze bagahangana imbona nkubone.
Ibingibi rero nibyo birimo gutuma abihweza ivya politike bavuga ko General Neva arimo gukwegera abarundi akarambaraye, ndetse ko intambara irimo gusatira abene gihugu b'u Burundi. Ni ibintu rero bikomeye cyane ndetse birimo kwiyamirizwa na bamwe mu basirikare, ariko biragaragara ko General Neva we yamaramaje. Aravuga ko agomba kurwanya M23 akayivana ku mupaka wa Uvira ndetse n'agace ka Kamanyora. Generali Evaristo Ndayishimiye yabwiye abasirikare biwe ko umwanzi yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Generali Neva ngo ahangayikishijwe no kuba inzira zose zinjira muri Kongo abarwanyi ba M23 bagiye kuzifunga. M23 yamaze gufunga inzira ya Kamanyora, ni inzira abasirikare bakoreshaga berekeza muri Kongo. M23 kandi igiye no gufunga inzira yo muri Uvira ku buryo abasirikare b'u Burundi batazongera kunyura mu Gatumba berekeza muri Kongo. Ibingibi rero ngo ni igihombo gikomeye cyane kuri General Evaristo Ndayishimiye, abona yuko M23 irimo kumwubikira imbehe. Amakuru aravuga yuko General Neva yiteguye gukora ibishoboka byose, ariko M23 ntiyegukane intsinzi muri Uvira. Abasirikare 15,000 baryamiye amajanja. Aba basirikare barongowe na General Hakizimana. General Hakizimana muramuzi, twamuganiriye go mu makuru yacu yatambutse. Uyu nguyu n'ubundi niwe yararongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Bukavu, General Hakizimana yahise yisubirira mu gihugu cy'u Burundi. Ubungubu rero General Neva yongeye kumwohereza mu gace ka Uvira kugira ngo ajye kurwanya M23. Ibintu rero birakomeye cyane. M23 yabakubitiye mu mujyi wa Bukavu, ubu noneho bagiye kuyitegerereza mu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga yuko urugamba rugiye gukomera. Hagiye kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abasirikare b'u Burundi batangiye gushinga ibitwaro byabo, ngo baryamiye amajanja nta kabuza, biteguye kurwana umuhenerezo. General Neva yababwiye ko ari ugupfa no gukira, ngo bagomba kwegukana intsinzi, ibyo kongera kwirukanka bahungira mu Burundi ntago bishoboka. Utari bupfe agomba kwegukana intsinzi mu gace ka Uvira. Abarwanyi ba M23 baraje bigaruriye umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ni nako byagenze kandi abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bamaze kwirukanka barahunga. Amakuru twamaze kumenya aremeza ko General Guido Shimirayi warurongoye abamayimayi bari bacunze umupaka wa Kamanyora we rwose yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari kumwe n'abasirikare b'u Burundi bavuga ko barimo gutegura ibitero bikomeye byo kwirukana M23 mu gace ka Kamanyora ndetse no mu bice bya Warungu. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi, bafashe teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Kamanyora. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane yerekeza mu gace ka Uvira, aho abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bahungiye bavuye mu gace ka Kamanyora, ndetse abandi bakaba bari bavuye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 barimo kugaragara ku muhanda Kamanyora berekeza muri Uvira, ibintu bishobora gutuma abasirikare benshi b'u Burundi bongera kujabuka bagasubira iwabo. Amakuru aravuga yuko FARDC yo irimo kumanuka yerekeza mu ntara ya Tanganyika, aho barimo kwerekeza mu mujyi wa Karemi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Abarundi bari bahari bari bamaze kwirukanka bahungira mu Burundi.
Mu makuru twabagejejeho twababwiye yuko umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ariwe wategetse abarundi kuva muri kariya gace ka Kamanyora kugira ngo M23 itabafata ari benshi abandi bagapfira ku rugamba. Amakuru rero aravuga ko ibintu bishobora kuba bibi cyane nyuma y'aho M23 yigaruriye agace ka Kamanyora ikaba yageze neza mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko Uburundi buhangayitse kubera ko M23 yamaze kugera ku mupaka w'u Burundi, kandi ubutegetsi bwa Gitega bukavuga ko zino nyeshyamba zifite umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru rero avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye gukorana na FARDC maze bakagaba ibitero kuri M23 baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, FARDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi barashaka kugaba ibitero kuri M23 baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisoda cy'u Burundi aremeza ko ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Kongo byamaze kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Hari indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo ziri Bujumbura. Hari ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Afurika y'Epfo biri Bujumbura. Hari abasirikare benshi ba FARDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari Bujumbura, ndetse amakuru akavuga ko n'abasirikare b'u Burundi nabo baryamiye amajanja rwose ngo baba bagiye gutangiza ibitero mu gace ka Kamanyora, noneho bagakubita M23 bayiturutse mu mugongo. Amakuru aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushinga ibitwaro biremereye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse hari ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye gutangira kurasa kuri zino nyeshyamba za General Makenga. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko intambara aribwo igiye gukomera cyane mu buseruko bwa Kongo. Igisirikare cy'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba FARDC ngo barimo gupanga ibitero karahabutaka byo kwibasira M23 baturutse mu gace ka Kamanyora. Indege z'intambara za Afurika y'Epfo ndetse n'indege za FARDC zose ziri Bujumbura ngo zigiye gutangira kugaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze kumvikana ko bagiye gutangiza ibitero bigamije gukubita M23 baturutse mu Burundi. Ni ibintu rero bizagora cyane abarwanyi ba M23, ndetse amakuru akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwasabye uyu mugambi kugira ngo bikize M23 bayivane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko buhangayikishijwe no kuba M23 irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo M23 ishobora gukorana na Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega. General Neva rero arakora ibishoboka byose ngo arwanye M23 mu gihe yamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane rero mu buseruko bwa Kongo. Igihugu cy'u Burundi, Afurika y'Epfo ndetse na FARDC bakoze ku bitwaro byabo ndetse n'abasirikare benshi bari Bujumbura ngo bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 maze bayambure ibice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo bayambure n'umujyi wa Bukavu bakomeze bayirukankana no mu mujyi wa Goma. Uyu ni wo mugambi wa FARDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo n'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero abarundi ndetse na Kongo barimo gupanga kugaba ibitero kuri M23, ndabamenyesha ko izi nyeshyamba zo zirimo gukataza zerekeza muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bagaragaye n'imiduga yabo barimo kwerekeza muri Uvira. Amakuru aravuga yuko uyu mujyi wa Uvira nawo rwose bashobora kuwufata nta mirwano ibayeho. Abasirikare b'u Burundi bashobora kwambuka bakisubirira mu gace ka Gatumba, ndetse abasirikare ba FARDC bo barimo guhunga berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarundi batangiye guhunga ndetse ko FARDC yo yamaze gushira mu mujyi wa Uvira.
ni ikimenyetso cyo gutsindwa ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Reka tuve mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma abarwanyi ba M23 bamaze gufungura ingendo zose zo mu kiyaga cya Kivu. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 ubwato bwinshi butwaye abagenzi bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu burimo kuva ku nkombe z'umujyi wa Goma bwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Ni nyuma y'itangazo rya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yavuze yuko afunguye ingendo zose mu kiyaga cya Kivu. Ingendo rero zatangiye gukorwa ndetse ibyishimo ni byose, ubuhahirane bugiye kwiyongera hagati ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 kandi bamaze gushyiraho inzego z'igipolisi mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma harimo kugaragara abapolisi ba M23 bambaye imyenda y'ubururu bwijimye cyane. Iyi myenda y'ubururu bwijimye cyane niyo irimo kwambarwa n'abapolisi ba M23 nk'uko mushobora kubibona kuri aya masanamu. Abapolisi barimo gukwiragira irya nino mu mujyi wa Goma bacungereye umutekano w'abanyagihugu ndetse n'ibintu byabo. Ni iyindi ntambwe ikomeye cyane abarwanyi ba M23 bamaze gutera mu guturisha ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu mujyi wa Goma. Muri aya makuru yacu turaza kubabwira ko abasirikare b'u Burundi barenga 110 bafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23 hariya mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi barenga 110 bafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu. Ibingibi byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 16. Aya makuru rero turaza kuyagaruka ko ndetse tunarabire hamwe ingene byagenze kugira ngo M23 icakira abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Bukavu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 binyuze mu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bamaze gufungura ibyambu byose byo ku kiyaga cya Kivu. Ingendo zose zo mu mazi ya Kivu ziva cyangwa zerekeza mu mujyi wa Goma ubu ngubu zamaze gufungurwa. Ingendo ziva ku cyambu cya Goma zerekeza muri Bukavu zamaze gufungurwa. Ibikorwa byose byo mu mazi y'ikiyaga cya Kivu abarwanyi ba M23 bamaze kubifungura. Ni ukubera iyihe mpamvu babifunguye? Ese ibingibi biraza gufasha iki abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru? Ibi byose nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bahamagariye abanyapolitike bose barwanya Kisekedi kwiyunga kuri M23 maze bakavanaho intwaro y'igikenye ya Perezida Kisekedi. Abarwanyi ba M23 basohoye itangazo basaba umuntu wese udashyigikiye ubutegetsi bwa Kongo kubiyungaho maze bagakora ubutegetsi bwigenga kandi bakerekana itandukaniro n'ubutegetsi bwa Kisekedi. M23 rero ikomeje kugaragaza imbaraga ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Kongo. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko icyoba cy'intambara mu karere k'ibiyaga binini gikomeje kwiyongera. Ibihugu bya rutura bishobora gukocoranira muri Kongo. Ubu ngubu hari icyuka kibi hagati y'abategetsi ba Kongo ndetse n'igisirikare cya Uganda nyuma y'aho General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, atangarije yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri. Amakuru aravuga yuko ibintu byadogereye mu gace ka Beni ndetse na Bunia. MONUSCO yatangiye guhungisha abakozi bayo ndetse n'abasirikare ba MONUSCO batangiye kuva muri biriya bice. Abakozi ba MONUSCO batangiye guhungira mu gihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga yuko ikibuga cy'indege cya Beni ndetse na Bunia byaba bigiye kwigarurirwa n'igisirikare cya Uganda. Ngo abasirikare ba Uganda baryamiye amajanja biteguye gutangiza ibitero byo kwigarurira umujyi wa Beni ndetse n'umujyi wa Bunia.
Hari amakuru avuga ko igihugu cya Uganda cyaba gishaka kwigarurira intara ya Ituri ndetse n'ibindi bice byo mu gace ka Beni. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, turabire hamwe amakimbirane akomeye cyane ashobora kuvuka muri Kongo. Mu gihe bimeze bityo kandi abasirikare b'isi yose bakomeje kwirunda mu Burundi aho bategereje kujya mu buseruko bwa Kongo. Uyu munsi mu masaha ya gatondo ku isaha y'2:30 abasirikare bageze ku 1000 bavuye mu gihugu cya Chad bagera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndadaye i Bujumbura. Aba basirikare baje mu ndege y'igihugu cy'Uburusiya. Aba basirikare ngo baje gufasha FARDC kurwanya M23 ndetse n'abandi bita ngo n'abanzi ba Kongo. Igihugu cya Kongo gikomeje gukusanya intwaro ndetse n'abasirikare bose barimo kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndadaye i Bujumbura. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, turabire hamwe icyo bisiguye mu karere k'ibiyaga binini. Nshuti munywanyi wacu, niba utarafyonda kuri subscribe canke sabone, ndagusaba ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Fyondaho ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification maze amakuru yacu ajya kugeraho ako kanya. Mu kanya gato cyane rero aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, ibyago bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bamaze kwemeza ko bamaze gucakira abasirikare b'u Burundi barenga 110 mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare b'u Burundi 110 M23 yabafatiye muri za quartier zitandukanye z'umujyi wa Bukavu. M23 yabacakiye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16. Hari n'abandi bacakiwe mu gatondo k'igenekerezo rya 17 ubwo bari binyegeje mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu mujyi wa Bukavu, abarundi benshi barahunze berekeza mu gace ka Kamanyora, abandi bamanuka berekeza muri Uvira. Hari abarundi babuze imiduga yo kubatwara maze binyegeza mu mazu yo mu mujyi wa Bukavu. Abaturage bo mu mujyi wa Bukavu barababonye maze batangira gutungira agatoki M23 bayereka aho abasirikare b'u Burundi binyegeje. Amakuru aremeza ko M23 yagiye ibahumbahumba umwe kuri umwe ikageza ku basirikare 110 b'u Burundi. Aba basirikare bari binyegeje mu mazu mu mujyi wa Bukavu ubungubu bamaze guhinduka imfungwa z'intambara z'abarwanyi ba M23. Ni inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Gitega bwagiye bwihakana abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa ku rubuga rw'imirwano. General Ndayishimiye yavuze ko nta musirikare w'u Burundi wigeze afatwa n'abarwanyi ba M23. Yavuze ko abasirikare b'u Burundi ari intare, ngo ntabwo rero intare wayifatira ku rugamba. Nyamara ivyabona byose byerekana ko abasirikare b'u Burundi benshi cyane M23 yabafatiye ku rugamba, ariko u Burundi bukaba bwarabirengagije bukabatererana mu buryo bukomeye. Mu yandi makuru nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bafunguye ibyambu byose byo ku kiyaga cya Kivu. Abarwanyi ba M23 bafunguye ibikorwa byose bikorerwa mu kiyaga cya Kivu. M23 mu itangazo basohoye bavuze yuko ingendo mu mazi zongeye gusubukurwa. Ingendo ziva ku nkengero z'umujyi wa Goma zerekeza Bukavu zamaze gufungurwa. Ingendo ziva muri Bukavu zerekeza muri za Minova zigakomeza zerekeza Goma zose zamaze gufungurwa. Ibikorwa byo mu mazi byamaze gufungurwa n'abarwanyi ba M23. Ni nyuma yaho aba barwanyi ku munsi w'ejo bigaruriye umujyi wa Bukavu. Ikiyaga cya Kivu cyose kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23.
nta santimetero n'imwe irimo kugenzurwa na FARDC. Amazi yose y'ikiyaga cya Kivu ubungubu arimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 kandi uduce twose tuyakikije twamaze kugwa mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Ibikorwa byose bikorerwa mu kiyaga cya Kivu abarwanyi ba M23 bamaze kubifungura. Ni inkuru nziza cyane ku baturage bo mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma bakoreshaga ubwato berekeza muri iyi mijyi. Ibingibi kandi bigiye koroshya ubuhahirane hagati ya Bukavu n'umujyi wa Goma. Abajyanaga ibicuruzwa muri Bukavu babivanye mu mujyi wa Goma ndetse n'ababivanaga mu mujyi wa Goma babijyanye i Bukavu ubungubu bagiye gusubukura ibikorwa byabo. Ni ikintu cyishimiwe cyane n'abaturage bo muri Goma ndetse na Bukavu, bakavuga ko bigiye koroshya imibereho ndetse n'ubucuruzi hagati y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe rero M23 ikomeje gufungura ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa bigamije iterambere ry'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, M23 ni nako irimo guhamagarira abanyapolitike bose barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abanyapolitike bose bifuza impinduka muri Kongo kwiyunga na M23 maze bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni mu itangazo rikomeye cyane abarwanyi ba M23 basohoye kuri rigenekerezo rya 17. Barasaba abanyapolitike bose kwiyunga kuri M23 maze bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. M23 irasaba imiryango yose yumva ko yahuza imbaraga na M23 kubikora vuba na bwangu maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kongo. M23 irahamagarira abantu bose kuyiyungaho maze bagahuza imbaraga mu kubaka Kongo bifuza. Amakuru aravuga yuko bamwe mu banyapolitike bo mu butegetsi bwa Tshisekedi bagiye bashaka kwiyunga kuri M23 ariko ngo bikababera imbogamizi kugera mu buseruko bwa Kongo. Ubu rero hari amakuru avuga yuko abahoze ari abadepite, abahoze ari abasirikare ndetse n'abahoze ari abaministre mu butegetsi bwa Kongo baba bagiye kwiyunga kuri zino nyeshyamba. Biravugwa ko hari abamaze kugera mu karere k'ibiyaga binini barimo kwerekeza mu mujyi wa Goma banyuze muri Uganda, abandi bakaba barimo kunyura mu gihugu cya Kenya barimo kuza mu mujyi wa Goma gufatanya na M23. M23 itanze iri tangazo ihamagarira abanyapolitike bose kuyiyungaho maze bakarwanya Tshisekedi nyuma y'aho M23 yigaruriye ibice bikomeye mu buseruko bwa Kongo. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ubungubu zirimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'abarwanyi ba General Makenga. Ibingibi rero birabaha uruvugiro ndetse no kwerekana yuko revolisiyo yabo bayitangiye kandi hari aho bayigejeje. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko M23 ifite intego yo kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bwana Koloneli Nanga yavuze yuko M23 ari abarwanyi b'impinduramatwara kandi bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bose barahamagarirwa kwifatanya na M23 kandi ngo imbaraga zabo nizo zizacungura Kongo. Mu gihe rero M23 irimo guhamagarira abanyapolitike kuyiyungaho, ndabamenyesha ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu buseruko bwa Kongo. Ibihugu bya rutura bishobora gukocorana mu ntambara ikomeye muri Kongo. Hari amakimbirane hagati y'igisirikare cya Uganda n'ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma y'aho General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda ndetse akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, atangarije amagambo akomeye cyane avuga yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Amakuru aravuga yuko abategetsi muri Kongo barakaye cyane ndetse batangiye kwandikira ubutegetsi bwa Uganda babumenyesha ko batishimiye imvugo ya General Muhoozi. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwafashe ibi bintu nk'ibintu bikomeye kandi ngo biragaragaza yuko Uganda yabigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Hari ibimenyetso bikomeye cyane byerekana ko abasirikare ba Uganda baba bagiye gucakira uyu mujyi wa Bunia.
Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 abakozi ba MONUSCO batangiye guhunga umujyi wa Bunia ndetse abandi banahunga bava muri Beni. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Uganda barimo kwitegura mu buryo bukomeye ndetse ko bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Beni n'ikibuga cya Bunia. Ibingibi rero ngo birasigura yuko Uganda yabigiye kwigarurira intara ya Ituri ndetse n'ibice bya Beni. Amakuru rero akavuga yuko igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya Uganda bashobora gukocoranira mu buseruko bwa Kongo, mu gihe mu busanzwe igisirikare cya Uganda cyari gisanzwe gifatanya n'igisirikare cya Kongo muri za operasiyo zo guhumbahumba ibyihebe mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe rero icyuka kibi gikomeje kwiyongera hagati ya Uganda ndetse n'igihugu cya Kongo, ndabamenyesha ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikomeje gutumira abasirikare benshi ngo baze kuyifasha urugamba. Uyu munsi mu gatondo abasirikare barenga 1000 bavuye muri Chad maze bagera ku kibuga cy'indege cyitirwe Ndadaye i Bujumbura. Aba basirikare barenga 1000 baje mu ndege y'Uburusiya. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko aba basirikare baje ndetse ko abandi bacancuro barenga 800 nabo barimo kwitegura kugera ngaha mu Burundi mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18. Amakuru aravuga yuko abacancuro bagomba kuva muri Libya bagomba kwiyongera kuri bano basirikare ba Chad maze ngo bakajya muri Kongo gufasha igisirikare cya FARDC. Abangaba bariyongeraho abandi basirikare benshi barimo abasirikare ba Sadeke, abo muri Afrika y'Epfo, abo muri Tanzania ndetse n'abandi benshi b'abacancuro bari muri Kongo. Ibintu rero bikagaragaza yuko urugamba rwaba rugiye gukomera kuko Afrika y'Epfo, Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bararahiye barasizora bavuga yuko bagiye gukora intambara ikomeye kandi ko ubutegetsi bwa Kisekedi aribwo bugomba gutsinda iyi ntambara.